ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyizi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 22 z'ukwa munani. Icyegeranyo gishya cy'umuryango ukurikirana amakuru y'inzara ku isi cyemeje ko agace ka Gaza karimo inzara kandi kwishobora no kugera mu yindi migi mu majyepfo mu kwezi gutaha. Mu Burundi hasigaye iminsi 2 gusa ngo abaturage bitabira amatora adashingiye ku mashyaka abakandida baturukamo. Ni amatora y'imitumba n'amakaritsiye, ariko hari bamwe mu baturage batarayasobanukirwa. Haje baho mbaye chef de quartier ntawenzi, nzogenda gutora gusa sinzi ngo nzotora kuko ntabonze. Hari n'abazabuganga ndetse n'imikino muri aya makuru y'ubone Jacques Nitegeka. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigara bagezaho incamake y'ingenzi avugwa ku isi. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ikiza c'amapfa cyatangajwe muri Gaza cyari gushobora gukumigwa. Ibigo vya ONU bijejwe gutabazi vyaragabishije amezi menshi imbere bivuga ko urugero rw'abahanzwe no gufungura nabi muri ako karere ngo ruri hejuru cyane. Aho yavugira i Geneve ujejwe guhuriza hamwe ibikorwa vya ONU vy'ubutabazi bwihuse yagirije Israel kubuza imfashanyo kwinjira n'ibigirankana. Ni inkuru ya Imogen Fulks mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Tom Fletcher avuga ko gutangaza ibihe by'inzara ari ikintu gihungabanyije isi yose, ariko ko bikwiye gutuma ikorwa n'ikimwaro bikaba byatuma inikubita gashyi. Gusa amashami ya Loni ashinzwe ubutabazi yo ngo ntiyatunguwe kuko inshuro nyinshi habayeho kuburira isi ku kibazo cy'ibiribwa bidahagije muri Gaza, ndetse ko hanabayeho inshuro nyinshi zo kwinginga Israel ngo yemere ko inkunga y'ibiribwa yiyongera, ariko ikabatera utwatsi. Umukuru w'ishami rya Loni ryita ku burenganzira bwa muntu yongeye kuvuga ko kwicisha abantu inzara nk'intwaro y'intambara bigize icyaha cy'intambara, naho umunyamabanga mukuru wa Loni we avuga ko iyi nzara ari icyago cyaremwe na muntu gituma abantu bakwiye kwinenga, ndetse kinagaragaza ugutsindwa kw'ikiremwa muntu bwacyo. Gusa muri Israel guverinoma ndetse na bamwe mu baturage b'iki gihugu bakomeje kwirengagiza ukubaho kw'iyi nzara. Kuri bo ibivugwa na Tom Fletcher na shingiro bikwiye guhabwa. Hagati aho umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Lammy yiyamirije ikigoyi kiri mu mujyi wa Gaza, avuga ko ari urukozasoni. Yahamagariye Israel kubuza ko ibintu biyangara gusumvya. Ariko umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icegeranyo casohowe ngo ari kinyoma, ngo kuko cirengagije utwigoro igihugu ciwe giheruka gukora. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 89 bishwe mu minsi 10 iheze mu bitero vyabereye mu mujyi wugarijwe wa El Fasher muri Sudani hamwe no mu nkambi y'impunzi iri hafi. Uwo mugwa mukuru wa Sudani y'uburaruko wugarijwe n'abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces kuva mu mwaka uheze. El Fasher ubu harangwa inzara y'ikirenga, kandi abaganga bo muri Sudani baragabishije ko uwo muji uhakwa kuzohinduka imva rusangi. Ibiro vya ONU bijejwe agace kazina muntu bivuga ko ngo hari ubwoba bw'uko igitigiri c'abaheruka gupfa cuba kiriko kiruta icatangajwe. Darfur y'uburaruko niyo ntara yakozweko cyane n'intambara imaze imyaka 2. Aya na makuru ya BBC. Uhoze ari umukuru w'igihugu ca Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yafashwe mu bijanye n'itohoza kwikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta igihe yari mu rugendo hanze y'igihugu. Bwana Wickremesinghe yafashwe kuri uno wa gatanu nyuma yo kubazwa n'igipolisi ku bijanye n'urugendo yagize mu Bwongereza igihe yari akiri umukuru w'igihugu. Ni inkuru ya Tom Bailey mushikirizwa na Florentine Kwizera.
inyanduruko yose y'uru rubanza yabaye urugendo rwo muri 2023 mu Bwongereza, aho bivugwa yuko umutambukanyi w'uwo yahoze ari perezida wa Sri Lanka yahaciye ajanywe n'ivyiwe avuye mu rugendo rw'akazi muri Amerika na Cuba agakoresha amafaranga ya leta. Ico gihe we n'uwari perezida bagiye mu birori muri kaminuza imwe yo mu Bwongereza, aho Metri umutambukanyi wa bwana Wickremesinghe yahabwa ikamba y'icubahiro nk'umwigisha wa kaminuza. Uwo yahoze atwara Sri Lanka arahakana icaha ico arico cose, akavuga yuko habaye n'ayandi manama menshi igihe baca ngaho mu Bwongereza. Bwana Wickremesinghe yarashimagirwe cyane ko yafashije igihugu kwisununura mu butunzi ku gihe c'intwaro yiwe, ariko abaye uwa mbere akomeye mu batavuga rumwe na leta afatiwe ikibazo ca ruswa mu isekeza ryo kubahiga ryatangujwe n'uwamusubiriye Anura Kamura Disimanaye. Abajejwe intwaro muri Kenya bavuga ko ibindi biziga 9 vyatowe mu binogo mu ntara ya Malindi iri ku nkengero z'ibahari, cyo kimwe n'ibihimba vy'imibiri y'abandi bantu 10. Vyibazwa ko ivyo biziga bifitaniye isano n'ibindi birenga 400 vyatowe mu ishamba rya Shakahola haraciye imyaka 2. Abo bapfuye bari abayoboke b'ikigwa dini gitangaza umuhero w'isi, bakaba barahimirijwe kwicisha inzara na Paul Ndenge Mackenzie, akaba yaragirijwe icaha cyo kwica. Ico gikorwa cyo gutaburira ibiziga kizobandanya kuwa mbere. Umukozi wo mw'ikompanyi y'indege mu Bwongereza British Airways yemeye icaha imbere ya sentare mu mujyi wa London cyo kuba yaragiye ku kazi yafashe ibiyovyabwenge. Hayden Pentecost bamusanze yarengewe n'icuya aho haguzwa kandi atagahuzu na kamwe yambaye mu cumba c'ubwiherero c'indege yarivuye California igiye London. Yari yabanje kwicazwa hasi nyuma yo kunanirwa gufasha kugenzura umutekano w'indege imbere yo kifata ikirere. Yagirijwe icaha cyo gukora ibikorwa bijanye n'urugendo rw'indege kandi arembejwe n'ibiyovyabwenge. Uwo bakorana yavuze ko yabwirijwe kumwambika impuzu kuko atarazi na gatoyi ko ari gusa. Bwana Pentecost yaciye yirukanwa na British Airways. Robert Patrick Misegero kora makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Icegeranyo gishya cy'umuryango ukurikirana amakuru y'inzara ku isi cyemeje ko agace ka Gaza karimo inzara, kandi IPC ikanavuga ko iyo nzara ishobora no kugera mu yindi miji mu majyepfo mu kwezi gutaha kwa 9. Israeli yamye ivuga ko nta nzara iri Gaza kandi ko nta na gahunda yo kwicisha inzara ifite. Ibintu byabigize icyaha cy'intambara. Inkuru ya Yolande Nere uri i Yerusalemu mu ijwi rya Yvette Kabatese. Nyuma y'amezi 22 y'intambara idahagarara, urwego mpuzamahanga rushinzwe kugenzura ikibazo cy'inzara IPC rwemeza ko abantu barenga 500 muri Gaza bugarijwe n'ibibazo bikomeye birimo inzara, ubukene bukabije ndetse n'urupfu. Ruvuga ko inzara ivuza ubuhuha mu mujyi wa Gaza, ndetse ngo mu mpera z'ukwezi kwa 9 ishobora kuzaba yarageze no mu bice bya Deir al-Balah na Khan Yunis. Mu kwezi gushize uru rwego rufashwa na Loni rukaba rukoresha uburyo bukarishye mu kugenzura igipimo cy'ibura ry'ibiribwa, rwatangaje kwigaza hari amapfa akabije. Icyegeranyo cy'uru rwego rwa IPC cyamaganywe na Israeli kuko muri ibi byumweru bishize yateye intambwe yo koroshya itangwa ry'imfashanyo. Uyu munsi urwego rwa gisirikare rwa Israeli rugenzura imipaka ya Gaza rwashinje IPC kwishingikiriza imibare ibogamye. Rwemeza ko icyegeranyo cyarwo ari ibinyoma kandi gifasha gukwirakwiza politike ya Hamas. Icyegeranyo gishaka IPC kije mu gihe Israeli yemeza ko izakomeza umugambi wayo wa gisirikare wo kwigarurira Gaza yose, nubwo amahanga akomeje kuburira ko bizarushaho gushira mu kaga ubuzima bwa muntu muri icyo gice. Tujye mu Burundi ahasigaye iminsi 2 gusa ngo haba amatora y'abakuru b'imitumba n'amakaritsiye. Niyo matora yonyine aba mu Burundi adashingiye ku mashyaka abakandida baturukamo. Amatora kandi akurikiye andi y'abadepite n'abasenateri yatsinzwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD. Mu gihugu cyose hazatorwa abayobora imitumba n'amakaritsiye barenga 3,000. Patrick Waso yaciye muri amwe mu makaritsiye ya Bujumbura avugana n'abanyagihugu biteze ayo matora. Umukuru w'umutumba cyangwa chef de quartier n'umuntu afasha muri ako gace aherereyemo, agafasha abanyagihugu gutunganirizwa
uwo ni umwe mu banyagisagara twahuriye muri quartier Rohero aho yariko aratubwira icyazi ku kazi k'umukuru w'umutumba wahaba. Ku banyagisagara batari bake ngo umukuru w'umutumba canke urongoye quartier arafise akamaro kanini cyane harimwo guteza imbere abarongoye kuko iterambere riva hasi riduga hejuru. Niwe atwara ibintu vyo ngaho ku mutumba akabishikiriza abo hejuru bivanye no kungene ivyo bintu bifise uburemere, nimba ari umuntu yarenganijwe, nimba ari umuntu akeneye ikintu kuri zone canke hehe ntashobora kugenda adaciye ku mukuru w'umutumba. Ni gushikiriza nk'ivyiyumviro baba bafise imbere ivyo adashoboye kwishikanira imbere wewe akabera ijisho n'ijwi kugira we ashoboye kwashikanira imbere. Umushefu dokaciye akamaro dufite nuko tumwitura igihe tugeze ikibazo akagutunganiriza ico ukeneye ukamutuma arico adashobora gushikira imbere. Niwe mushinge w'iterambere kuko iterambere riva hasi rikaguma riduga mugabo nishobora kuva hejuru ngo rimanutse rica rimanuka nabi. Naho kuri uyu wa mbere ari kuja gutora abakuru b'imitumba n'amakartier 344 hisunzwe indiganizo shasha y'igihugu, hari abazoja gutora abantu batazi kuko batiyamamaje bikwiye kugira ngo babamenye mu kibano. Denise Rukundo numwe mu bazoja gutora kuri uyu wa mbere umurazo murongora mu kiringo c'imyaka 5 ariko atamuzi. Akitwararika twega abanyeshure bo muri kaminuza twavuye ruguru tutamenyereye ngaha mu gisagara turashobora kuba ino n'umucefu dokaciye tutamuzi. Rero barakwiye kuza baratwiyereka cyane kugira ngo tubamenye dushobore kubatura ikibazo. Nkaje waho mbaye chef dokaciye ntawenzi. Nzogenda gutora gusa sinzi ngo nzotora kuko ntabonzi. Ico no musaba nuko boza baratwumviriza kandi bakagerageza kwitwararika twebwe ugwaruka. Mu rukurikirane rw'amatora yatanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, amatora yose yasinzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mu namamanuzwa jambo z'amakomine ku ntebe 1052 umugambwe CNDD-FDD watahukanye intebe 1031 canke ibice 98 kwijana. Mu nama nshingamateka intebe zose ni z'umugambwe CNDD-FDD hongewemwo urutonde rw'amashirahamwe y'abatwa batatu. Mu nama nkenguzamateka ubu igizwe n'abakenguzamateka 13, umugambwe CNDD-FDD ufisemwo intebe 10. Intebe zitatu zisigaye ni z'amashirahamwe y'abatwa. Abatowe uyu mwaka bakaba bafise ikiringo c'imyaka 5. Amatora y'umukuru w'igihugu akaba yitezwe mu mwaka wa 2027. Akazotogwa kugira ngo atware ikiringo c'imyaka 7. Patrick Waso, Ibujumbura. Saa 12:42 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Uruyumva kandi no kuri bbc.com bbc.com. Ndi Prudence Ngyumva. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbc.gahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Mumvura imvano yo kuri uyu wa gatandatu tuzavugana n'abarundi baba mu mahanga mu ntangiriro z'ukwezi gushize abahuriye mu gihugu mu cyumweru cyahariwe abanyagihugu baba mu mahanga bakaganira n'abari ku butegetsi mu bibazo bahura nabyo, ariko hari ukudahuriza kwishyira hamwe rimwe ribagenga bakavuga ko bituma badateza imbere Uburundi nk'uko babyifuza. Reka tubasogongeze kuri bimwe mu byo bavuganye na mugenzi wacu Siriya Kamuhaba. Nayo haratangira uyoboye diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije. Diaspora no musi ndongoye twebwe twayise diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ubikorwa. Tugomba rero kuva mu gatiro twatumaze imyaka myinshi kugira ngo twubake Uburundi. Mu migambi rero dufise ubwa mbere ni gukora ibishoboka byose ngo abarundi baba hanze babe ikintu kimwe. Hanyuma ikindi gikurikira ni kugira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo diaspora Ndundi iterere ku rugero rushimishije kurusha mbere n'ibindi bihugu vya Afrika nko mwagiye murabibona. Hama ikindi kinakomeye cyane turiko turakora cyane gose kugira ngo imbona kazoza y'u Burundi aho bavuga bati vision 2040-2060 diaspora dugira uruhara rudasanzwe
kugira ngo Burundi twifuza tubone vuba bwangu. Igihambaye kurusha ibindi ari kubanza kubaka imitima imbere yuko dutangura kubaka ibikorwa by'amaboko. Emery, urumva yuko Samuel avuga yuko bariko barashaka ko muja hamwe. Mwebwe iyo diaspora yo mu Bubiligi irakorana na diaspora ndundi ya Samuel? Ikintu cyose coza gishira hamwe abarundi turagishigikiye cyane gose twebwe ngaha mu Bubiligi. Yari kuvuga neza yavuga ko aserukira leta, ariko ingene ibintu bikorwa nawe we Syria kurabizi. Jewe ndafise abarundi serukira bari muri diaspora yitwa DBB, Diaspora Burundaise de Belgique. Ahavuga yaraje mu Bubiligi, yaserukiwe na Rufyiri Gabriel arongoye urwego rw'abasaje go muri iyo diaspora arongoye. Turabibwira yuko iyo shira hamwe tudashobora kurijamwo ridahinduye ingene rikora, ridahinduye amategeko, kubera yuko twebwe turemera yuko umuntu aserukirwa nabo yatoye. Ni mu vyemange dukorane na mwebwe muserukira leta, turaheza dukorane, turafise n'ivyo twabaga. Ibirambuye muzabyumva ejo kuwa gatandatu mu kiganiro cy'imvura imvano. Reka noneho tujye muri siporo, mu mikino na Yves Bucyana. Mwireho neza bakunzi b'imikino kuri BBC. Ay'imikino tuyahereye mu Bwongereza. Prudent shampiyona irakomeza guhera uyu munsi nijoro. West Ham icakirana na Chelsea irajya mu kibuga idafite rutahizamu wayo Nicolas Jackson, atari uko ari mu mvune, ahubwo kubera ko umutoza we Enzo Maresca yemeje ko atari muri gahunda ze z'ibihe biri imbere. Nubwo The Blues yananiwe kunyeganyeza inshundura mu mukino wayo bimbura shampiyona hagamwemo na Crystal Palace ubusa ku busa, ariko ntirananirwa gutsinda igitego mu mikino ibiri ya mbere yikurikiranyije ifungura shampiyona kuva mu 1995. Ku rundi ruhande, West Ham itozwa na Graham Potter mu mikino 9 iheruka gukina muri Premier League yatsinze 2 gusa. Mu yindi ejo kuwa gatandatu, Manchester City izabimburira andi makipe yakira Tottenham. Nubwo umutoza wa City Pep Guardiola afatwa nk'umwe mu bibihe byose mu Bwongereza, nyamara Spurs isa nk'iyamwibasiye kuko mu nshuro 12 aheruka gukina nayo yatsinzwemo imikino 6 anganya 2. Ariko ngo bwakera sibwo bw'ubu. Spurs yahoze ari ikipe dukomerera cyane, ariko iyi ni shampiyona nshya. Ibyabaye ni impitagihe ntacyo twabikoraho. Guardiola kandi yemeje ko umwe mu bakinnyi be b'intarumikwa Rodri yiteguye kugaruka mu kibuga ku buryo buhoraho nyuma y'imvune yatumye acikwa igice kinini cya shampiyona y'umwaka ushize. Brentford izakira Aston Villa mu gihe Arsenal izasoza imikino yo kuwa gatandatu yakira Leeds ku mugoroba kuri Stade Emirates. The Gunners kandi ishobora kuzaba ifite umukinnyi mushya nyuma y'ibisa nk'uko yapepuye Eberechi Eze mu myanya y'intoki za mukeba wayo Tottenham. Hagati aho, Manchester United nyuma yo gutsindwa ku kibuga cyayo Old Trafford mu mukino wa mbere izajya mu murwa mukuru London ku cyumweru kwiyondorera kuri Fulham, nyuma y'uko Crystal Palace ikina na Nottingham Forest. Everton yo izaba iri mu mukino wayo wa mbere kuri stade nshya yakira Brighton. Urakoze cyane Prudent. Mu yandi makuru, umutoza wa Newcastle United Eddie Howe aravuga ko hashize icyumweru ataravugana na rutahizamu we Alexander Isak. Akavuga ko buri ruhande ruri gutakaza. Isak w'umunyaswede ariko ufite inkomoko mu gihugu cya Eritrea ashaka kujya mu ikipe ya Liverpool, ariko miliyoni 110 z'amapaundi iyo kipe yashyize ku meza Newcastle yarazanze. Muri iki cyumweru Isak w'imyaka 25 yatangaje ko Newcastle itigeze yubahiriza ibyo yamusezeranyije, ariko ibyo yamusezeranyije ntiyigeze abitangaza. Umutoza wa Newcastle avuga ko atazi uko bizagenda mbere yuko isoko ry'abakinnyi rifunga tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9. Ni mu gihe myugariro wa Manchester City Ruben Diaz yongereye amasezerano y'imyaka 2 kuyo yarafitanye n'iyo kipe yagombaga kurangira muri 2027. Ubu noneho amasezerano ya Ruben Diaz y'imyaka 28 azarangira muri 2029, harimo ko ashobora kongerwaho andi mezi 12. Uyu mukinnyi yafashije City gutwara ibikombe 4 bya shampiyona, icya Champions League, Carabao n'icya FA mu myaka 5 amaze ayikinira. Muri tennis, irushanwa rikomeye cyane rya US Open riratangira ku cyumweru. Ibikonyozi byose birimo Alcaraz, Djokovic ndetse na Yannick Sinner ngo ashobora kuzaba yakize, dore ko yatangiye imyitozo yoroheje. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana. Yves turacyari kumwe ndetse no kuri telefone rero buno ariko tuvuge ku mikino y'igikombe cy'Afrika ku bakinnyi bakina muri shampiyona z'imbere mu gihugu izwi nka CHAN.
kuri uyu wa gatanu hatangiye imikino ya kimwe cya kane, uwa mbere uhuza Kenya na Madagascar imbere y'undi hagati ya Tanzania na Maroc. Yves, umukino wa mbere watubwira uko warangiye? Perezida, ibintu birakomeye cyane kuri stade Kasarani. Umukino nturarangira kuko iminota 90 yarangiye ari 1-1, hanyuma bashyiraho indi 30 nayo irangira bimeze gutyo. Ubu bari gutera za penalty. Impamvu nkubwira ko bikomeye nuko buri kipe imaze guhusha penalty imwe, ariko uroye uko byagiye bigenda nuko Kenya yagiye yirangaraho cyane kuko niyo yabanje igitego. Madagascar irakishyura, hanyuma no kuri za penalty Madagascar ibanza guhusha penalty, yahushe penalty ya kabiri, ariko Kenya nayo yirangaraho ihusha penalty ya kane, ku buryo ubu Madagascar niyo iri imbere kuri penalty enye kuri 3 za Kenya, ariko nuko nguko bimeze. Kenya yagiye itegerwa cyane Yves, bintu byinshi cyane, amafaranga menshi izahabwa na guverinoma niramuka itsinze kuri buri mukino, ariko intego ni kimwe, imikinire nayo ikaba yindi. Ibyo bintu wowe byitegereza ubona bihura? Nibyo koko Kenya yarategewe na leta y'icyo gihugu mu buryo bukomeye cyane, kuko kugeza nk'ubu ngubu mbere y'uyu mukino wa kimwe cya kane Kenya abakinnyi, buri mukinnyi amaze gukusanya miliyoni 5 z'amashiringi ya Kenya, no kuvuga miliyoni 60 z'amanyarwanda. Kuri uyu mukino rero ho hari hariho miliyoni 1 y'amashiringi ndetse n'inzu y'ibyumba 2 muri gahunda z'inzu zitangwa na leta mu nzu ziciriritse niko bavuga. Hanyuma rero urumva yuko ari uko nguko ayo mafaranga urumva ko ari menshi cyane, ariko Kenya uburyo ikina yatangiye ikina bibayabaye, ariko uko yagiye yinjira mu irushanwa yagiye irushaho gukina neza, ndetse no kuri uyu mukino yabyerekanye kuko irakina neza cyane, irahuza, iratera amapase meza, imipira guhanahana, hanyuma kandi ukabona bigendana n'imbaraga ifite n'ubushake. Ni ukuvuga ngo ni ikipe imaze kwiyubaka imeze neza. Mu wundi mukino rero kuri Tanzania ho bimeze gute na Maroc, ninde uhabwa amahirwe hagati y'uyu mukino? Tanzania irahabwa amahirwe menshi ku mpamvu zo gukinira imbere y'abafana bayo. Intego y'amafaranga yatanzwe na leta bishobora kuyongerera imbaraga n'ishyaka. Ikindi nuko Maroc ntabwo yigeze yerekana umukino uhambaye nka Maroc tuzi y'abakinnyi b'abaprofesiyoneri, ariko nkakwibutsa ko banara abakinnyi bakina shampiyona zo mu gihugu. Mu mpera z'iki cyumweru kandi vuba Yves, ejo kuwa gatandatu hari undi mukino, ari indi mikino iteganyijwe, ihazaba yihe? Uganda iri imbere y'abafana bayo ikina na Senegal, naho ikipe ya Sudan yo ikazakina na Algeria. Umukino uzabera muri Zanzibar. Yves, yenda mbere yuko nakurekura, penalty ya zadimo ziterwa hagati ya Madagascar na Kenya zaba zigikomeje cyangwa zirarangiye? Ziracyakomeje, ntabwo turabona ikipe itsinda indi. Urakoze Yves Bucyana. Dukurikiranira iyi mikino ya cani ari i Kigali mu Rwanda. Izo penalty nizirangira tukiri muri studio turababwira uko birangiye. Reka mpijambo Yves Tekabatesi mu kiganiro cy'abaza muganga. Mwiriweho neza. Cramp d'estomac ni uburibwe budasanzwe bufata mu gifu mu buryo bukabije, ariko ngo iyo wihutiye kwivuza uhabwa ubufasha bukorohereza. Turi kumwe na muganga Rigana Intsinzi mu bitaro bya Kacyiru. Uko iyo tuvuze cramp d'estomac cyangwa se epigastric pain, kuribwa bidasanzwe mu gifu bije mu buryo butunguranye, tuba tuvuga uburibwe bugaragara cyane cyane aho dukunze kwita mu kameme cyangwa se mu gice cyo hejuru y'umukondo mu nda. Ubwo nibwo buribwe twita cramp ya estomac y'igifu, ariko bukaza mu buryo butunguranye bitari bisanzwe, cyangwa se ku muntu utari usanzwe arwaye izindi ndwara zijyanye n'igifu. Ubwo rero uburibwe buza gute, buterwa n'iki? Akenshi ni igifu bundi kiba kikaraga bitewe cyane cyane n'ibyo cyakiriye. Ubwo ndahita mvuga ko impamvu ya mbere ishobora kuba ijyanye n'imirire. Umuntu ugasanga hari ibiryo yariye bikamugwa nabi, mu nyuma y'isaha amasaha runaka akaza kumva bwa buribwe bukabije cyane. Mu mirire rero ibitera rimwe na rimwe bakunze kuvuga ko ari umuntu kurya ibintu atarasanzwe arya. Ubwo navuga nk'inzoga cyangwa se ibindi binyobwa birimo gaze nyinshi.
iyo gazi iyo igeze mu gifu iragikaraga bigatuma byikoroga cyane mu nda ukababara, ariko bakunze no kuvuga cyane cyane ku bantu barya ibirungo byinshi. Iyo ni impamvu imwe nyamukuru cyane twavuga. Indi mpamvu dushobora gutekereza ni ijyanye na stress, cyangwa se kuba umuntu adatekanye muri we, guhangayika gukabije, umuntu akaba yahuye n'ikibazo runaka akajya yumva igifu cye kiramurya ku buryo budasanzwe kandi atarasanganwe, kuko bituma aside yo mu gifu yiyongera cyane, izamuka noneho kikakurya cyane. So ikindi rero mu zindi mpamvu ni ku bantu basanzwe wenda bagira uburwayi bw'igifu muri rusange twita gastrite, buterwa no kuba igifu cyarwaye nyine habayemo inflammation cyangwa se amaulcère ubwo ni udusebe cyangwa se gupfuka kw'igifu, bikaba byaba nabyo mu mpamvu bitera igifu kuribwa mu buryo budasanzwe. Ariko byo bikunze kuba bihoraho mu gihe kirekire, umuntu akajya aribwa igifu, rimwe na rimwe akaba nabizi ko akirwara, nabwo akaribwa nka wa muntu nyine nawe wafashwe utari usanzwe urwara, birashoboka. Rero navuga ngo ubwo buribwe butari busanzwe cyangwa se izo crampe z'igifu birangwa n'ibihe bimenyetso? Icya mbere, nawe ushobora kwimenyera impamvu yabiteye. Rimwe na rimwe muri histoire dufata y'umurwayi ashobora kubwira ati narindi ahantu nari ibintu ntari nsanzwe ndya, ako kanya rero ibimenyetso ugira ni ukuribwa aho hantu twavuze mu kameme cyangwa se haruguru y'umukondo, mu nda bidasanzwe, ndetse bikaba byaherekezwa n'ibindi bimenyetso bijyanye wenda no kuruka, birashoboka, cyangwa ukumva isesemi, cyangwa hakiyongeraho no kuba wakumva wabyimbye inda, cyane cyane abandi bavuga no gutura amangati, rimwe na rimwe, ariko cyane cyane bitewe n'iby'imirire hashobora no kwiyongeraho no guhitwa impiswi cyangwa se diare, iyo nayo birashoboka cyane. Ariko se umuntu koko arinze agira ibyo bimenyetso byo kuruka no kugubwa nabi, nta ngaruka bishobora kumutera? Birumvikana ko ingaruka zitabura. Iyo umuntu yarutse cyane cyangwa se ya diare, hashobora kuzaho gutakaza amazi menshi mu mubiri, déshydratation, akajya muri shock. Ariko iyindi ngaruka nyine ni uko umuntu aba aribwa cyane. Ariko muri rusange nta yandi makomplikasiyo cyane, hatajemo ibyo bimenyetso bindi byiyongera, biza kurangira neza iyo yabonye ubuvuzi bwihariye. Muvuze kuribwa cyane mu gifu, muvuga rimwe na rimwe no kuruka cyangwa se guhitwa bidasanzwe. Hari abantu ujya wumva bavuga ngo yagize gutya igifu kiramufata, aruka amaraso, bati ni udutsi twaturitse two mu gifu. Byaba bifitanye isano n'ubu burwayi, Dr.? Kuruka cyane, hari syndrome twita Mallory Weiss. Iyo umuntu yarutse cyane kubera ko igifu kiba kikaraga, umuntu aruka mu gifu harimo udutsi dutoya koko, kubera imbaraga nyinshi wakoresheje, rimwe na rimwe cya gifu kikaraze, twa dutsi dusa n'utuvuye amaraso. Kandi uzabirebe cyane, akenshi ayo maraso akunda kuza nyuma urutse nk'inshuro ya 4 ya 5, ariko ubwa mbere wenda warutse ibiryo gusa cyangwa ibindi bintu, ubundi ntaho bihuriye n'ubwo burwayi wenda w'amakrampe. Urwaye igifu, estoma, nibyo ashobora kuruka cyane akazamo n'amaraso. Urwaye amaulcère ashobora kuruka amaraso, ariko akenshi iyo ari amakrampe hakuririraho no kuruka, kubera izo mbaraga wakoresheje uruka n'igifu kikaraze, mu by'ukuri nyuma ushobora kubona hajemo n'amaraso. Gusa nta kibazo, nta mpungenge, iyo bivuwe byose hamwe birakira, ntabwo ukomeza kuva. Hama rero umuntu wagize icyo kibazo arafashwa kwa muganga? Hari ubufasha ahabwa bw'imiti bugabanya uburibwe, ndetse niba hiyongereho n'ibindi bimenyetso nabwo ahabwa indi miti imufasha. Ariko cyane cyane muri rusange, wenda tugaruke ku mpamvu wenda nk'iyi biryo, twabagira inama yuko iyo udasanzwe urya ikintu ugomba kukirinda, kuko iri mu mpamvu ishobora gutuma ugira icyo kibazo. Ikindi kandi, kuba afite nk'ikibazo cya stress cyangwa cy'umuhangayiko, wegera muganga, ba psychologue bajyanye n'imitekerereze ya muntu, bakagufasha bakakugira inama bukwiriye. Muganga Rigana Intsinzi arakoze kudusobanurira ku buribwe bw'igifu budasanzwe. Dusoze kandi twibutsa aho mushobora kohereza ibibazo byanyu ku gasanduku k'amabaruwa 2790 i Kigali, cyangwa kuri internet ya bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga Rigana Intsinzi. Mwaganiraga namwe mutujeje ku musozo w'ibiganiro byacu kuri uyu wa gatanu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko icyegeranyo gishya cy'umuryango ukurikirana iby'inzara ku isi cyemeje ko agace kagaza karimo inzara, kandi ko ishobora no kugera mu yindi mijyi y'amajyepfo mu kwezi gutaha kwa 9. Hanyuma
ngarutse kuri wa mukino nababwiraga Yves yaradukurikiranaga hagati ya Madagascar na Kenya. Madagascar imaze gutsinda Kenya kuri penalty 4-3. bararike imvune imvanisho kuwa gatandatu n'urunana ibice bibiri uzumva amakuru yarabona Jacques Nitegeka twafashwe na Philip Bull de Prudence nyumva akoze guhita mu BBC Gahuza Miryango. Weekend nziza.